Numunezero udasanzwe kongera kuhagarara imbere yanyu na cyane cyane turiko turavuga amabanga ubuntu butagiriwe benshi muri kino gihe cacu, ariko wewe nanje muri kino gihe Imana duhaye kubimenya, kandi hari ico Imana ifise mu mutima wayo yifuza ko we nanje duhabwa turonka tugenderamwo. Ndakunda ijambo ry'Imana riri mu Baheburayo igice ca 11 iyo dusoma 39 na 40 havuga amajambo nkunda cyane, avuga umutima w'Imana, avuga ivyifuzo vy'Imana, avuga ukungene Imana yakwiyumviriye ko wewe udahari utaraza ngaha muri nosi ngabika yaramaze gushiraho umugambi ku buzima bw'iwawe. Haravuga ngo abo bose bamaze gushingirwa intare kubwo kwizera kwabo ntibahabwa ivyasezeranye. Abaje kuvuga abahizi batandukanye bo kwizera guhera kuri Enoki, Abeli, Enoki abana ba Adamu na Eva, kumanuka bagashika kuri ku bagore birivuga bemeye kwicishwa amabuye ntibadohoka mu kwizera. Bigacivuga ngo abo bose bamaze gushingirwa intahe kubwo kwizera kwabo ntibahabwa ivyasezeranye. Haleluya. Ku murongo wa 40 acavuga ngo kuko Imana yatuboneye. Hano barakora bavuga wowe nanje, yitu iramprasa wowe na jewe, ngo kuko Imana yatuboneye. Twari twari duhari igihe ba Dawidi bari bahari, we ntiwari uhari. Igihe ba Yefuta bari bahari, we ntiwari uhari. Igihe ba Enoki bari bahari, twebwe ntitwari duhari. Kuko Imana tuboneye kera ikirushiriza kuba cyiza. Mwimvire gatoya iri jambo. Imana wowe utarabaho yarakuboneye ico rushita kukubera cyiza. Irazi ico kubera cyiza, irazi ico keneye. Haleluya. Biriga kivuga ngo kugira ngo abo ntibatunganywe gose tutari kumwe. Nubwo ba Eliya babaye ibikoresho vy'Imana biteye ubwoba, twasubanye kumuvuga kandi tuzomuvuga, ba Elisa bapfuye amagufa y'abakazura bapfuye, ariko Imana avuga ngo abo Imana ashimye ko batotunganywa gose tutari kumwe nabo. Kubera ko Imana ivyo yabigeze gutyo nuko igukunda ngo mavuge kino kintu kurusha uko bo yabakunze. Yesu ashimwe. Statut bari bafise siyo statut dufise twebwe uyu munsi. Bari bafise statut y'ubukozi bw'Imana, twebwe uyu munsi dufise statut y'ubwana bw'Imana. Siriko mumva difference y'ibintu bibiri. Bivuga ngo mavya n'umugore bose nta numwe aruta Yohana Umubatizi, ariko ngo umuto mu bwami bw'Imana aramuruta. Aba bose bari imbere ya Yohana Umubatizi, ijambo ry'Imana ivuga ko nta numwe aruta Yohana Umubatizi, ariko twebwe numva ameni y'abana b'Imana mu kibanza. Haleluya. Nico bituma tuko turumva zino nyigisho, kandi ndiko ndabona ingene abantu batera baza, ucubona ko abantu bariko baruguruka amaso. Yesu ashimwe. Uwundi muntu umukozi w'Imana azadushira indi tante hariya komusacha twe equilibra hariya na hariya n'inyuma, basi anatanda yuko tuva hano hano. Ni muvyizeye? Haleluya. Ndagiye kubandanya mvuga ibanga ry'ibicaniro nkuko tumaze igihe turiko turabirabira hamwe. Uyu munsi ndagiye kumera nk'uwa profondisa gatoya, ariko ejo no mu ndwi iza rero dutangura kuraba koma twubaka ibicaniro gute tubisambu, donc twinjire rero mu bintu biri pratique. Imana shimo cyane. Haleluya. Ndizera ko aho tugeze ubu amaso yawe ari karuguruka, uri kuramenya ivyo utaruzi kumbure, hari ikintu uriko uratangura kumenya impamvu yaco cabaye mu buzima bw'iwawe, ivyo ariko birabitera, icyabituma. Imana shimo cyane. Uyu mwandiko ndi expose kugira ngo amaso yawe yuguruke maze amenye neza ukungene ubuzima bwacu bwubakize. Nabwiye ikintu kimwe, ubwami bw'Imana nivyo kugira tubwinjiremwo nuko twizera umwami Yesu. Ico ni ikintu kidakugwaho. Kugira ngo nje mu bwami bw'Imana nukuvuka ubwa kabiri, ariko ubuzima uzobaho ngaha muri nosi. Unyumvirize neza, kuvuka ubwa kabiri n'umuryango wugurura uguha access
mu kwinjira mu bindi bintu bikomeye bindi hejuru ubuzima bw'iwawe. Narababwiye abari ngaha ku munsi w'ejo, Imana nta kibazo ifise yuko oja mu ijuru ukajayo uri umukene, warakenye ngaha mu isi warakubititse, ukaja mu ijuru nk'umuntu akize ku icumu. Bamwe ijambo ry'Imana ivuga ngo azo ameze nk'abokowe. Donc ni uko bagusimbishije. Ariko hari abandi iyo bari ngaha mu isi nk'abahizi batubwira ivyabo, urabona ko byari biteguye kandi byari bipanze, nta cyapfa kuba gutyo nyene. Ivyabashikira baba babizi kandi bafite kumwe bavyitwaramo. Ibaze nka Eliya aza kuduganwa mu ijuru, yarazi umunsi aza kugenderako. Arasezera Elisa, aramubwira sigara nga Gilgali. Elisa ngo ndakuragiye kuhoraho, sinakuva inyuma, iyo uza turajana. Urabizi neza ko wewe warampamagara ambwira ndagukurikira, none kubera ko uri kwambira ngo sigare ngaha. Abavugishwa baramubwira ati erega Imana yatubwiye ko shobuze wawe aza kuduzwa mu ijuru. Aravuga ati ivyo nabizi, ni muvyihorere. Hari icyo nkeneye kuri we, nimba aza kugenda jewe ndaza gusigara. Hari icyo nkeneye muri we, ntegezo gusigara nga kuko we niyaduga ntazazoba gikeneye. Haleluya. Ibibanza vuga ni banza nabwiye vyarimo amapiste aho indege y'ijuru ariyo twita imikogote Bibiliya nikivuga zategezwa kuza kubutorera. Ambwa sigara nga orantu mi Beteli, ati sine gusiga nga tujane. Bavi Beteli bagenda i Yeriko. Bageze i Yeriko nzobabwira ibanga rya Yeriko. Yeriko ugiye kuraba uburyo Yeriko bayinesheje bwabaye mu buryo bwo gusambura ibicaniro. Yeriko ugukomera kwayo kwari guhagaze ku bicaniro byari bikikujije gisagara. Iyo bavuga ngo cyari gisagara cyubakishijwe kizitizwe inzitiro z'amabuye, inzitiro z'amabuye bavuga byari bicaniro. Nico gituma clôture bomotse, ivyo bicaniro bibomotse baci bahafata mpiri. Siriko abantu b'Imana ko bava muri kino kibanza. Haleluya. Imana mubwira ngo Eliya mubwira ati siganga Imana ntumye hari Yeriko, sinagusiga nga turajana. Bavi Yeriko aramubwira ati Imana ntumye Yorodani, hakurya Yorodani. Abavugishwa bamubwira ati none wewe wakumye umukurikira, agomba gene umwanya aragusiga. Bazabuka Yorodani, ariko Elisa arazi cyakereye. Haleluya. Aramubwira ati none ko wangumye inyuma usaka iki? Aramubwira ngo saka impemu yawe kabiri. Aramubwira ngo usavye ikigoye mbwa ninaza gutandukanywa nawe. Haleluya. Icyo wasavye naza kugihabwa. Agiye hari agashuru kenshi. Iyumvire iyi ndege ije murazi deja ama helicopter yonyene, bana ko ni mato mato. Aje ahantu hari inkungugu, murazi umuyaga uri hajya hanige numeze. Ariko Elisa yabwiwe ngo ni waza kubona nutabibona ntatuza guhabwa. Hari ibintu abantu Imana afizo kugira bahabwa kuko batabibonye. Kuko icyo ubona ni cubona. Yakubise mu filosofi noneho. Icyo ubona ni cubona. Muravyumva? Kubona ni mu buryo bwa mbere bwo kubonanye n'amaso. Hama kubona bwa kabiri ndiko ndavuga ni kubona mu buryo bwo guposeda. Icyo uzogira mu buzima bwiwe nicyo uzoba wabanje kubona. Nicyo gituma niyo dusenga ni vyiza kugira igicapo cy'icuri kurasengera. Siriko abantu bakabaranyumva. Icyo amaso yawe yo mu buryo bw'ibihemu atarabona, amaso yawe y'umubiri hazo kwigana n'umusino akibona. Iyo ni principe ihari. Icyo ubona nicyo uzobona. Elisa hazi ibintu byinshi byamubuza kubona, ariko aravuza induru aravuga data we wabaye umukogote n'amafarasi ya Isirayeli. Hano tuzokuraba umunsi umgene muri no misi, kuko nzogerageza gukora ivyo shoboye byose ngo mutawe vyerekana iby'ibicaniro. Hari abantu babi bicaniro ubwawe. Nabwiye ko igicaniro cyashobora gucika umuntu. Hari umuntu ubuzima bwiwe ari gicaniro. Eliya mugezi uyu ubuzima bwiwe cyari gicaniro. Ivyari bikere ko bibaka gicaniro, nawe nabonye n'ubwiwe yavyubaka kugira ngo yubarize utonde gw'ijurwari ruhari. Mugabo ubwiwe yari gicaniro. Agiye mutabana akoroka, abandi bariko bamutwenga hari arawakira arawambara. Ageze kuri Yorodani asubira hamagara Eliya papa wiwe. Ikiraso kiri kinzobabwira, nikibariko barababwira biragoye kugera ahantu hakomeye utagira umuvyeyi w'imwemu. Haleluya. Hari ahantu imfuvyi zitagera kuko aco zibuze, haco zitahawe. Elisa amagara papa wiwe akubita wa mutamana
uri Yorodani yiyugurura abari bari babibonye bose baca barafukama avuga ngo impemu yari kuri Eliya yamanukiye nde Elisa kuva umunsi Elisa acaba umukuru wabo cyo tuma wa mugore yaje akamwitura akamubwira ngo umugabo wanje yahora yiga ivyo kuvugishwa yari tavye Imana uyu munsi turi mu madeni gira ico mfashije haleluya ivyo ni ibintu kumbure tuzoza ko hanyuma rero harantu twagombye gusoma kamwe mu museka twasoma kuva kwa kabiri cyangwa kwasoma bidakunda ko twasoma guharura uyu munsi niho ngiye kwigisha cyane haleluya turabe ubuzima bwacu ngaha muri nosi ingene bugenda turabe conditionalite z'ubuzima tuho ngaha muri nosi kuko impamvu twonabigisha iri banga ry'ibicaniro nivuga ngo ubuzima bwawe hano muri nosi buze bururanirwe haleluya uneshe ngaha muri nosi hama ubandanize mu ijuru ariko ngaha muri nosi utabaye umuntu vuge gute yahombeye Imana hari abantu bahombera Imana byukuri bahombera Imana we Imana yaguhamagaye ngo uzoyikorere izogukoresha kandi warabonye mu ndoto nibiki mugabo ukarangiza ukorera abandi wari wo gukorera Imana ukarangiza ukorera abandi none n'ubuhombeye Imana birababaje haleluya abandi Imana bahamagire kuba abarongozi babandi mugabo agapfa akirongogwa ntigeze agera ahantu ashobora gusohoka hama ashitse umugambi Imana ku buzima bwiwiwe siriko buriko muranyumva wahamagara kumbure gutanguza amashengero muri Afrika yose ukoze mu Burundi gusa naho nyene ibujumbura naho nyene mu Kinama abanyakirama mu mbabari uvuye kuvuga gushya Kinama ni mu Kinama irindi shengero ngo winanase icenda juru urahejeje Imana yavuze Afrika yose difuza ko hamwe no gutahura ibanga ry'ibicaniro to maximiza potentiel Imana ashize muri twebwe tuze tuvuge nka Paulo ngo ndiko ndasukwa nk'usukwa ku bicaniro ndiko ngo mene majambo nta kigisigaye muri jewe numva amene muri kiro kibanza abimana yateguye bose kuzobera umugisha bose warabebereye umugisha ahimana yateguye kuzoshika warahashitse ivyimana yakuvuze ko vyose warabibonye ucuvuga nka Simeoni ngo ndagushima Mana kuko usezeye umusavyi wawe amahoro wari warambwiye ko amaso yanje atazohuma cyangwa ingofe ntabonye urukiza rwa Israeli uyu munsi urabikoze naho osaka uyu mwanya ugatunyiyegereza nta na kibe wambwiye ntigeze mbona haleluya Dawidi mbere yuko ahamagara Salomo umuhungu wiwe amuraga Imana yiwe arambwira ngo ikviriza isubiza kwitondera ni Imana ya so Imana twabanye nayo yari yayibonye mu buryo butandukanye bwinshi bukomeye amuraga Imana yiwe haleluya ako kanya aramusezera yitahira amahoro atanze gutera igere nka babandi ujye ubona mu gupfa basambagirika ufite bagiye bafitiye ideni Imana habati iramamagaye nakoze ibyo yari yarambariye mugabo nta kundi Imana ishimwe cyane rero ibicaniro bidushoboza kubaho ubuzima bunesha ngaha muri nosi tukaba turi epanu kuko nta kintu kiryoshe birivuga ngo umwami wacu niyagaruka azosange imhemu yanyu ubugingo bwanyu n'umubiri wanyu bitagira umugayo hari abantu mu mhemu n'ivyo atamugayo uhari mugabo mu mubiri no mu mushaha hari umugayo siriko muri ko murantegera Imana ikene ko les trois dimensions zigize umwana w'umuntu Yesu niyaza azozisanga zitagira umugayo mu mubiri uri umeze neza haleluya haleluya hari ikintu kibabaje Elisa asengeye abantu benshi bagwaye barakira mugabo yishwe n'ingwara mumvije kintu ivyo ntavyo ndabifurije ico wakoreye abandi wasengeye abandi bararuranirwa ariko wowe wishwe n'ubukene mumvije kintu ni Imana tagomba ko tubona ngaha muri nosi tukituma Yohana intumwa yandikira Gayo akamubwira ngo je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme uhore uroraniwe prosperity tuvuga no kugira urugendo rwiza ni jambo ry'ikiri kisobanura kugira urugendo rwiza safe journey Imana kere ku buzima bwacu bugira urugendo rwiza ngaha muri nosi uriko muranyumva aho ejo rero ejo naziko uzosengera abantu mugabo ejo uzobandanya n'inyigisho abantu zobasengera mu ndwiza kuwa kane ku gatanu haleluya icifuzo canje nuko abansi bawe bamenya ko ufise Imana ikomeye
Haleluya. Indoto mfise ku buzima bwawe nuko nujya murozi agerageza kugira mangetengete avuga ati urya muntu aratandukanye n'abandi maze kugico nkoreye ubuzima bwawe. Haleluya. Nabyo abari ngaha umuntu atawe ibanga ry'ibicaniro ntibamurya nkuko barya abandi, arubahirijwe. Nico tugomba turabe ngaha. Yo twirukange mama wanje guharura 23. Uyu munsi niho nteba mwe Imana mfashe nguma hanyene kuko nababwiye ko ngira ikibazo ciza iyo ndi ngaha. Haleluya. Hari connection nyinshi ku buryo harimo ibice byiteshaja gasanga ndi kumvuga ivyo nari nateguye. Haleluya. Dusomere. Turasoma mu izina rya Yesu no guharura 23 uhereye ku murongo wa mbere. Barama barira Baraki ati nyubakishiriza hano ibicaniro ndwi, unzanira hanyene amamasandwi n'amasuguru y'intama ndwi. Nuko Baraki abigenza nkuko Baramu amubariye. Tuze turagena bukebuke. Hano turabona Baraki yegera umuntu w'Imana yitwa Baramu. Yari yabonye ihanga rya Isirayeli rishagaje ahantu hama ntacyo bari bamugize, bari bibereye ngaho, ariko abaravye kuko nawe yari umuntu asenga ibigirwamana. Burya abantu bimwe mu baramenyana baba mu buryo bwa sitasi mu buryo bw'Imana. Umurozi n'umukozi w'Imana iyo bahuye, umukozi w'Imana adateye amazi original baramenyana iyo barabanye mu maso. Muriko munanyumva? Ako kanya Baraki girabwira Baramu aramubwira je bari abantu nabonye bateye ubwoba, kandi abo bantu narumvise amakuru yabo, naramenye yafise ama information yose, narumvise yuko iryo hanga aho rigeze nta numwe ashobora kurihagarara imbere. Uyu mwanya ko baje bagaca bakampa ngaha, ndabizi neza ko twebwe tutazoba amahoro. Ariyumvira ivyo yokora kubigirwamana vyiwe, ku bicaniro vyiwe, arumva neza ko atatu bizomara. Ataragenda hera umuntu umuvugishwa n'Imana yitwa Baramu, aramubwira ngo ndakwinginze, ndafise amakado, ndafise amashikanwa za kuguha, mugabo ro service akada gusabe nuzi ndakwereka abantu umvumira. Yarabizi neza yuko kugira ngo irihanga rishobora kurinesha nuko irihanga riba ryabwiwe ijambo ritandukanye n'irindi jambo ryoba ryarahawe. Kuko umviriza, isezerano ryo ku gicaniro ryanigwa n'irindi sezerano ryo ku gicaniro. Gushika ngaha turi kumwe. Yarazi historique y'irihanga rimutera ubwoba, ahamagara uyu muvugishwa Baramu aribwe nuze wewe, kuko nawe ndazi ko ukora kurundi rugezo rundi go hejuru, nuze ubamvumire, niba wamvumira tuzobanesha. Yarabizi neza ko intambara yiwe kugira ngo ayinese sukazo afise ibigwanishwa bikomeye, sukazo afise ingabo nyinshi, ariko nuko azobanze kugira iki nawe gukorera vuga gute muri dimension iri hanga risanzwe ririmo mwene maza intambara z'ibicaniro. Baramu avyumvise arahaguruka, nuko tahasomye agiye ico gihe bavuga ngo n'umumarayika, mugabo uravye neza ntiyari umumarayika asanzwe, kuko umumarayika asanzwe ntiyemera ko umusenga. Ahagurutse n'indogoba yiwe, indogoba yiwe arayikubita iranga kugenda, arasubira arayikubita tugende, iranga kugenda. Kumva imbere hari hahagaze umumarayika afise inkota. Haleluya. Nabye ibicaniro vyaktiva ibikorwa vya marayika ku buzima bwacu. Baramu ahagurutse kubera igicaniro gisanzwe cyarubaswe n'amasezerano Abisirayeli ba ku gicaniro. Umarayika aciyaza ahagara imbere y'iyo ndogoba, arasubira ayikubita, igitangaza kitari bwigere kiboneka. Indogoba iramubwira, iramubwira wa mugabo we kweri kuri kurankubita kandi umbabaza. Yumvira icyo mu indogoba. Baramu n'umvugishwa n'Imana, amaso yiwe kubera ibiturire, kubera kumunyamubiri nacerekwa nakibona. Umarayika ahagaze imbere, indogoba iramubona ariko we ntiyamubona, arayikubita. Indogoba iramubwira ati umvirize ntusubire kunkubita. Hari umunsi mu gihe tumaranye nigeze nakugabira, ikindi gihe warinda kunkubita. Ati uyu mugabo ahagaze imbere yanje afise inkota, urazi ko no kwenda nkabandanya yoca guca umutwe
indogoba. Ako kanya arabona ko bitoroshe, munyuma Imana iramugenderera iramubwira, mubwira ngo nugende uzovuga icyo none nakubwiye kuvuga, kuko barya abantu hari igicaniro kibakingira. Tuwari we wese kuza kwiyadukiza ngo uraje kuvuga ivyo uvuga kubera ko nabo bafite protection. Sitwa abantu bakwamva muri kibanza nabwiye ko igica kurya Hamu yabaye protege kuve n'umuvumo wa Noa kubera umugisha yari yahawe ku gicaniro hagacavuma Kanani. Abandi ngatwara bibonye niko vyamugendeye. Ako kanya Imana mubwira genda, ariko uzovuga ivyo nakubwiye kuvuga. Mugabo agiye yibaza ngo Imana yamuhaye feve yo kugenda kubikora. Na rero yaciyagira novuga kumenya isabiza gukora. Asarabwira Baraki, aramubwira ngo nyubakira ibicano bingahe? Indwi. Utondona ni masa bingahe? Indwi. Kugira ngo ikintu ndagikogwere, igikorwa ndagikore neza, biransaba soutien, support ibicaniro. Haleluya. Natikumbura umunsi nashaka gutahura ko mwiko muragerageza gutahura iyo ndikundaja. Mugabo ndibwira neza ko gutangura ku munsi w'ejo nabwi ejo twatwije neza mu nyigisho bien. Haleluya. Tubimanyagure vyose uzosigara ugenda muri iryo barabara uvyumva neza ko utari umuntu asanzwe. Hari ikintu uza kubwira abantu tera ubwoba biteye ubwoba. Iyo uziri banga ry'ibicaniro ukabuzi ibicano biri hejuru ubuzima bw'iwawe, ivyo uri kurubaka nimazi ushirako ugena misi yose wemye. Hano Baramu aramubwira ati nyubakira ibicaniro bingahe? Indwi. Utuzana ibimasa indwi. Komeza. Ngo nuko Baraki abigenza nk'uko Baramu amubariye. Maze Baraki na Baramu batangira ku gicaniro cyose imasa n'isuguru. Baramu abarira Baraki ati nuhagarare hambavu y'ibimazi vyawe. Nuhagarare hambavu y'ibimazi vyawe byoshejwe. Nanje ndagiye. Kumbura Uhoraho araza guhura nanje. Mumva kino kintu ari conscient yuko ibimazi ze gushaka ku gicaniro urateza guhura nawe. Nababwiye igicaniro ni point de contact. Nico novuga platform Imana ikorerako ikeneye kuza gukora ngaha muri nosi. Igihe cyose dukeneye guhura n'Imana, kugendererwa n'Imana, ifo ko haba hari igicaniro, kuko aho Imana iza n'ahantu haba hari igicaniro. Numva amenye abana Imana muri cyo kibanza. Aravuze ngo kumbure. Ikivuze kumbure nuko Imana yati genda uzovuga izo ndakubwiye kuvuga. Hano agiye abwire Baraki aramubwira ati kumbure kwera bidukoze Imana yaza guhura nanje. Kandi byuko Imana ahuye nawe tuko tuvyumve. Kubera ko nta musi numwe ubaka igicaniro gushire kikimaze cawe Imana ntize ngo ihure nawe. Miso sukene guhura n'Imana hashire igicaniro. Hashire iki? Igicaniro. Kandi igicaniro cyo gushira ahantu hose ugeze. Iyo so biraba pratique zotangura ejo. Haleluya. Ni musi mugatondo ico kintu nagikoze nababwiye birakora, it's working. Birakora samash. Haleluya. 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 Muriko muranyumva? Birakora. Birakora. Ndabashinga ntaye gatoya. Yego. Uyu musi mugatondo sindababeshe ndanezerewe kandi namwe ariko nakonezerewe. Nanti kuregerageza gukora amavuta n'iki mugabo umunezero uguma unkoroka. Ndanezerewe vraiment. Nimba ari umunsi uno mwaka, nimba ari umunsi unezereye n'uyu munsi. Haleluya. Muzi gituma nikora ko namwe n'umukunzi wanyu Pastor Lopez yavyaye. Haleluya. Hareze igihe umugore yatevye gusama, basanga afise amafibrome n'umwana akiri muto. Mugabo afise ibikiste muri we n'umubuzi bwa mbere na mbere gusama hakiri kare. Amaze gusama naho nyene kibikibazo. Uko inda yakura niko navyo vyakura. Biketufa umwana. Ngira nko kumezi ngira nkangahe nimba nihenze 3 canke 4. Wera atangwe nk'ibise. Kuko urumva ko yagira akindukiza gatoya ico kintu cyacaje gifite umwana. Yagize umubabaro ntoshwa kubabwira. Mugabo hose tugasenga. Munyuma abaganga nabo birabazazanira ingene
ivyo bintu nivyabandanya bikura uko biriko birakura ingene bizogenda hageze ko yibaruka barabona kari risk. Reka ndeke kuvuga vyose vuga icyabaye uyu munsi 4 du matin mpemu yanumva aramvyuye ubundi ndaruha hama nkaryama ndushe kandi urumva niyo ndyamye wumva nyene ndyama ntevye saa 10 bituragiye pa ndavyuka ndaranje iby'ubugingo busagutse ndaburungitse hariho n'intahe twifuza gutanga y'abantu Imana agiriye neza amaze imyaka 7 asenya non stop Imana agiriye neza iyo ntamuzera kuri YouTube muze murabe kuri YouTube ubugingo busagu TV iyo ntahe iri kutwashyize ko uyu munsi hanyuma mejeje mbona umukobwa waje mu kwizera anyandikiye message anyandikiye turagana ko nawe yari maso ariko arasenga mu masarambira ngo ni nete ari muri hôpital militaire ndamira uri sure kuko igihe cyo kubyanira bwagira ubundi harazige 3 semaines kandi abaganga bose bahatinya abo yagenda ko avuga ati twebwe ivyo uragenda kundi muganga kuko yari risk ingene ivyo bintu bazobikora bagakura y'Imana bakurayo n'ivyo bintu hanyuma abimbwiye ndavuga kamwe kisigiro cyo kunegija ndamubwira dusenga Imana turasenga sanze nka 30 minutes nuva mpemera arambwiye ngo ariko n'ivyo uri kurigisha urazi neza ingene urya mwana ibicano vyamukoraniyeko kandi n'uyu munsi bikiriko birashana ku buzima bwiwe vanga ugende bakubwiye ko hôpital militaire batandika ngo yinjiye block genda wasirika icaniro cyandaki imodoka uwo mwanya shemba nagiye Lopez abona ndabushikiriye arakanguka bari kumavukana n'umugore wiwe ati bakwarerese ndamwe ntari banyarese nanje kwa umuhungu wani ntagire ubwoba n'ijyambere cyamwe ntingo tugende hariho misinzanye twinjira mu muduga tewe tugomba dusenga Imana yarafise ubwoba ndabona ibintu ntibyari byitezwe igihe bababwira cyari bwagere ivyo bintu byatera bikura bigira amajamete akomeye nawe nyina afise ubwoba bose bafise ubwoba twinjira mu muduga ndabwira tugomba dusenga Imana ambwiye ngo nze kubaka igicaniro ngaha turasenga dushira umuriro ku gicaniro nikimaze naze witanga hanyene ku gicaniro inyuma yo ngaha Imana yambwiye ko umwana aza kuza turiko tubaka igicaniro umwana aza kuza turi ku gicaniro turasenga mpemu Imana ruruka turubaka ico gicaniro inyuma yaho bwira Imana ungirira ubuntu kuko sinzi nyereke operation ngene kiragenda Imana sinzana nk'amayeka ariko imbere ko yazana mbona Lopez arikararira nk'umuntu agandaye ndavuga Mana mu izina rya Yesu ndazi kuko muwendeje Yesu kuba tushaka to ikintu kitari cyo uwo mugore yabagiye n'umwana akabagiye turasenga dusengera abaganga turubaka icyo gicanira aho hantu haleluya inyuma yaho abagore muri ngandi ko ndabibira amabanga c'est pas normal ko utwara indaheze igihe wari uyifuza ngo complication ngo baganga byabacanganye bijyana bicaniro ibi bicaniro umviriza bitwugura amaso kuba abasirikare bari maso bari ku rugamba batakwica urugohe na cyane igihe bari ku rugamba turiko turaka icyo gicaniro Imana inyeretse ibyo sinashaka kwimubwira ndadeturiza icyo kintu tuvuga Mana sinigere ubigenza mugabo uyu n'umunsi niwavuze ngo tukubaka igicaniro ndakeneye isezerano ryawe ngaha ndakeneye ko ukora igitangaza hano ndakeneye ko dusanga ngaha ubasange muri ya block ikintu cyose kigende neza turasenga nk'isaha turiko turasenga ako kanya Imana izanizoyeka rero mbona umwana aravuyeyo mbona bya bintu barabikuyeyo ako kanya numva Imana yambwiye ngo mugume musenga kugeza muronse telefone turasenga haheze umwanya cyane aritabye telefone cyane avuze ngo wow ngo amen ataramindukira arambwira ngo daddy it is done atarugura umuryango ugiye kuraba ndabwira ni nahuja ingo dusheke ikintu kimaze ikindi dushima Imana navyo amen ya muri cyo kibanza ikicari gicaniro cyo kugwana intambara harakane igicaniro naco haleluya sukumentena umugisi Imana itanze twongera turasubira turasenga ako kanya Imana iratubwira ngo ndabikoze twaje gushima Imana turagenda baca batuzanira umubebe vyase ko ndamuterura kuko twatuzi yavuye haleluya hari kuntu Imana zaka gufata mpiri vyase numva uwo mwanya nturikije ndakomye induru harya ahantu mana muri hôpital militaire hajya hasi abantu baba batonze bagize iki ndavuga ni mugume ngaha
ndasubira ndazinguza ibindi bicaniro bindi. Haleluya. Inyuma yaho batuzanira umuvyeyi basatubwira ngo ameze neza cyane. Haleluya. Imana yacu uraze igicano kiro kirakora igikorwa cacu, isengesho rirahinduka. Hari abantu bazi ngo baramenyera uburyo basenga. Navuze Yesu numva mvuze uwundi Yesu ntari bwigere mvuga munini mu yindi dimension yindi, ndavuga no none ushobikora gute nyene live nyene gute nyene ikintu cyose babwire. Imana ishimwe ko yahisuriye abasavyi bayo inzira zayo. Haleluya. Kuko ibyo Satani yononye mu gihe cyaheze ntazokongera kuvyonona ubwira kandi hejuru ubuzima bwacu. Kuko tugiye kubakira uhoraho ibicaniro, ubuzima bwacu bugiye kuba preserved, ubuzima bwacu bugiye kuzigamwa n'ibyo Satani yatwaye. Bibwiza kugaruka mu izina rya Yesu. Reka nangize ino ntahe. Munyuma abaganga bafotoye bacatwereka ifoto y'umwana n'ivyo bifibrome ivyo bikiste. Sindi ko ndexagera. Ntavyo nogira kuko urumva nyene birateye ubwoba. Mugabo ikivyimba kimwe canga cagifise dimension ingana ni y'umwana. Rabururu. Urabona? Abaganga ntibavyumva. How uyu mwana ashoye kubaho hari ibintu mu nda y'umuvyeyi bimeze gutya. Ese buriko murabibona? Look at this. Hari murabibona? Bona ndaberekewe mana yanje. Nawe ndabereke. Nawe ikintu. Iki ni kimwe. Atabaye igikorwa cy'igicaniro. Umuntu akagenda ngo urumva ngo vyagoranye ngo habaye complication. Haleluya. Reka tugaruke. Okay, tugaruke. Juste ko nababwira ko birakora. Birakora. Tugere mu vyashoboye Yohana gatoya, tugaruka ngaha. Ivyashoboye Yohana gatoya. Juste information gato ngomba kuba kuvyerekana ibintu by'ibicaniro. 16 Ivyashoboye Yohana 16. Somera ku murongo w'indwi gusa. Aravuga ngo numva igicaniro kivuga. Listen to me. Igicaniro kiravuga. Numva igicaniro kivuga. Tugende bukebuke. Uyu ni Yohana. Aravuga ngo numva. Yarumvise igicaniro kigira kivuga. Si umuntu yavuga n'igicaniro cavuga. Igicaniro kiratuvugira. Numva igicaniro kivuga. Zavuga iki? Kiti egome. Egome mwami Imana ushoboye vyose. Ushoboye vyose. Igicaniro kiravuga ngo egome. Mwami Imana ushoboye n'igicaniro cavuga. Uyu musi nagoma ntangaje umuntu akava muri kino kibanza. Igicaniro tugiye kuba kiruhoraho kigiye kukuvugira. Kiravuga ngo egome kirakonfirma icyo Imana iri hejuru ubuzima bwawe. Kirakonfirma isezerano ryayo ku buzima bwawe. Kirakonfirma ubushobozi n'ubuhanga bw'Imana. Kiravuga ngo egome. Bamwe bibaza ngo ibicaniro byo bisezerano rya kera.
iri sezerano shasha yonekera ku byo mu ijuru nabwo ibicaniro biri ngaho mu isi gusa mu ijuru hari ibicaniro n'Imana ubwayo inyene bayisitiwa yicaye hejuru y'igicaniro igicaniro kiravuga ngo egome mwami Imana ugize iki usoboye byose uburiza munsi amateka yawe nayukuri n'ukugororoka amen. hari amasubire y'igifaransa shaka bavuze ngo amateka yawe nayukuri mama dusomeye mu gifaransa aho tuvo qui disait tes jugements sont véritables, tes jugements sont véritables et justes. Rivugi igicaniro icyo gikora hejuru ubuzima bwawe munyumvirize neza kirakuvugira kugira ngo iby'Imana yateguye byose ku buzima bwawe bishike kuko igihe uhabwa amasezerano igihe Imana yexpose umugambi ufite ubuzima bwawe abansi barahagurutse satani yarahagurutse ariko icyacu gikora kiratuvugira kiradukingira kivuga ngo inama zawe ni manza zawe tejijuma ivyo wewe uvuga n'ukuri binagose bwana zabo kira reklama justice yawe nizo gituma tuzorangiza turiko turahekizisiona bijya byose satani yatwaye mu buryo buri injuste ku buzima bwawe. Oh Muhammad yameze esa buriko kibaza. Hallelujah, hallelujah. Nawe ubwawe hari ibyo ubamwo ufite no man ibi bintu biri injuste koma ndatanga dime ndatanga amafaranga ndakigikira ibikorwa by'Imana kubera iki batampromotinga ku kazi kubera iki ntagira aho mvuye naho ngiye kubera iki byamabiri hahandi namatiko ndagera inzinguzingu narasenze narisondejeje icyari gisigaye cyari ko wakiruhoraho igicaniro kuko igicaniro gisaba urubanza rwiza rugukizeza ubuzima bwawe numva amen yabaremana muri cyo kibanza ataruko ibintu birononekara bigahera kandi uri kurabiraba ukagumana umutima mubi none iki nokora nta kindi wokora ubaka igicaniro tes jugements sont véritables juste wow amateka yawe tuzuza kurangiza izi 2 semaines byukuri warakiriwe urubanza rugukiza. Haleluya, haleluya. Yesu musi mareka avuga igicaniro cy'amasengesho muri Luka 18. Haleluya. Tashaka kwasoma gatoya ndakunda kivyo mvuga ndabishikikiza ijambo ry'Imana. Haleluya. Somera benshi baza kwisanga muri no passage Luka 18 usomere ku murongo wa mbere ushikane ku murongo w'indwi tugende twihuta. Avuga ngo abacira umugani wo kubigisha ko bakwiye guhora basenga ntibarambirwe. Arababwira majambo ikicari gicaniro. Arababwira ati mu gisagara habaye umucamanza gabicanya adatinya Imana ntagire udusoni ku bantu. Yatinya Imana ntihagira ngo n'amasoni kuki ku bantu ntawe yatinya none umuntu adatinya Imana yotinya abantu. Muri ico gisagara hari umupfakazi aza kuri we kenshi cyakarungano hantu aza kuri we kenshi ndabwira ikintu kimwe mbwiza kumenya igicaniro cyubakwa na the consistency igicaniro cyubakwa n'igikorwa cyo kwisubiza wama uriko urakora narababwiye nje nkicira umuntu harya nkagaruka nkamwicira harya nkagaruka nkamwicira harya ivyo bintu bitatu nkore harya hantu bacacika igicaniro cy'urupfu hanyuma neza wakerewe ko ngaruka kwica abantu harya uwundi azoza amwica cyangwa imodoka ize imwicire hahantu nyene nico tuzomusanga ari ahantu misi yose umengo niho hagenewe amaksida niho hagenewe impfu n'abantu ngo yagiye kwiyahura muri ruzi rurimo igicaniro hari ikintu gitwara ubuzima bw'abantu cyubaswa aho hantu nico gituma Imana isubizeho ibihe nk'ibya kera hamwe na Deborah gushaka gusungura ku Burundi twubaka ibicaniro vuba Imana iguhezagire cyane vuba haleluya. Nta bundi buryo bwo kuderoja satani kumwimura n'ubwami bwiwe nuko twubakira uhora ibicaniro
ibindi ko ndabikora ku Musaga abantu benshi barantwenga bavuga reka nyene umukozi w'Imana w'umujene arashafisa amaraso ashushe mugabo uyu munsi ivyo navuze byose aho hantu uyu munsi baraza bakambwira ngo ibi wa mukozi w'Imana yavuze ibi byaragize n'abantu bari basiko batokije uyu munsi barakije kubereka ibicano byabatuma badakizwa uyu munsi byasambutse. Haleluya. Uyu munsi urasengera ku Musaga hari kireche yubuse tuzunguruka Musaga baravuga bige bintu barako baragira nibiki en plus twasomara guzuva muzunguruka kundi munsi atari dimanche mwaje mona babimbariye au fait bariko bafeza allusion ku mashikanwa n'ibigira 10 bya dimanche bana dimanche no haza abantu benshi ati yabihevye aja mu ibarabara yarafuma bigira samedi mugabo basakagira yo aba ni ba Baramu hari mafaranga maziki ubuzima bw'abantu buriko burapfa ama protocole mu rushengero amaziki abantu baguma babushwe gusora ishengero mugasengera hanze yes ndashituka ko turakora kuba kiruhoraho ibicano uyu munsi gira n'abakozi b'Imana bose bashaka kwimukira ku Musaga kuza guhatanguza amashengero babonye ko bimera neza kubera iki hari cyo twakoreye iyumvire ubikoreye hari Dubai mukabikorera muri ya quartier yanyu hari ibintu byagutse ngo ari ibintu no ni ntambara z'ibicaniro abantu bapfa mu Burundi n'ibicaniro babiriko birarondera ibimazi by'amaraso ngo n'abanyepolitike batahuje ngo nibiki n'ibicaniro numva amene yayi turashakundana haleluya aramubarira ati nshira urubanza runkiza aza kuri we kenshi aramubarira yaza kuri we kangahe kenshi igambere aramusubiza inyuma anga naho atamuntu numwe akubahuka naho udatinya Imana ivyo jewe jo mamfish nzokwamanza kuko ndaskisho niko nakora kizonyubakira igicaniro kimvugira uzobikora so kuneza tanke kunana igicaniro to acubase kirakora ibikorwa vyiza ku buzima bwacu satana bigomba atabigomba amarimisa atemera ariko hanyuma aribwira ati naho ntatinya Imana kandi singira isoni z'abantu ariko kuko uwo mupfakaza ngoye ndamuciye urubanza mukiza kubera ko uyu mupfakaza agize iki angoye kubera ko umupfakaza agize iki ndabemere tugora Imana mu izina rya Yesu tuyigore kugeza tubonye urubanza rudukiza apana ngo haheze umwaka wararambiwe nuramenye ibanga ry'igicaniro igicaniro nibarambigwa ozako uyu muntu ngo aribwira wibaze ngo yibwiye kubera iki icyo umugore yari karakora cyubatse igicaniro ku buzima bwiwe cyaragiye kirakonvenka no mucamanza gabitanye igicaniro kirakonvenka Imana. Haleluya. Igicaniro kirakonvenka Imana igakora mu buryo bwihuse uyu muntu ngo naho unatinya Imana ibaza atangwe kwihana naho unatinya Imana mugakora ko uyu mupfakazi angoye bamaze gusoma muri Yesaya ngo abibusohoraho ntimucereze ngo kandi mukabemeka giriki kahora kugeza Yerusalemu ahinduye ishimwe giwe ntimukamwemerere Imana yacu kwemerera ko tayemerera kiruhuka kigama kisinzira twame tuyibwira hariho akaririmbo katire kanza muniko uyu mwanya kanyuzuye ninavyibuka nakabarungira kuri groupe ya Debora kavuga ngo Yesu arakora karimbye n'abarinzi b'abanyamurenge umugore n'umugabo Ben na Chance maze kubajya abantu bari barabuze uruvyaro baratevye kuvyara ariko navuga ngo ndi wundi yahora imbere yawe arira ngo uyu munsi ngaruse uyu munsi ngaruse shima aho wacanya amarira uzocana amashimwe pamera imeze neza muri cyo kibanza nturambikwe aho uri kuraririra n'Imana izogutwengereza aho uri kurababarizwa n'Imana izogusombushiriza aho uri kurarenganywa n'Imana izokurenganurira. Haleluya. Yes. Nturambikwe. Keep on praying. Keep on asking. Komeza. Hari umunsi azokwikangurira kukugira neza. Haleluya. Ntucobogore. Haleluya. Iki gicaniro cy'umupfakazi kira
kirapureda kiravugira uyu mupfakazi kuri uyu mucamanza agabitanya. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo maze aribwira ati nawe ntubaha Imana ntagire umuntu umwe nsonera uyu muntu ko yakangoye birakwiye ko ndamucira urubanza rumukiza. Muri ko munanyumva kugira ngo habike kugira ngo habe amahoro, habe amahoro. Igicano kizana amahoro ku buzima bwawe. Uvuze kino kintu, iyo ufise amahoro umwasi wawe ari mu bibazo, ariko iyo umwasi wawe afise amahoro nuko ari we mu bibazo. Ndabasanisha gatoya igicaniro icyo gikora ku buzima bwacu. Harabugi hagurutsa ku ntebe abandi kikabicarika. Nimba uri umuntu Imana yahaye isezerano ryo gutwara rya entreprise, peut-être kugira uhaje nuko ujya umuntu ahicaye ahava. Eba abantu muri ngaca y'umwatasha. Haleluya. Nta bintu by'ikigongwe. Igicaniro iyo kireponse favorable ku buzima bwawe, hari undi muntu amererwa nabi. Hari umuntu ariko ava muri kyo kibanza. Iyo wisuwe wawundi yagutwenga wawundi yagucoko mwiyumvira ko hana asamye inda Penina byamusize ari indifferent. No, yagize uruhagarara. Ndasenga Imana heza ubuzima bwawe, abansi bagiye kugira uruhagarara ku bwawe. Yes, bagiye kugira uruhagarara ku bwawe. Nujya muntu yakwishuje nabi, Imana umwanya igiye kugira neza kubika cyane kuko igiye guhamagara imanza zitunganye kandi soranye ku buzima bwawe. Ni wagiye kuza kukugurana. Bivuga amahanga azobahindukirira ariko mwebwe ntimuzoyahindukira kubera igicano kidushira ahantu badukenera ariko twe tutabakenera. Kugica igicaniro kidushira ahantu Imana iduha bya bindi byose avuga hejuru ubuzima bwa tukaroranirwa. Haleluya. ngo ariko kuko uwo mupfakaza ngoye ndamucira urubanza rumukiza ngo ntiyamaze iminsi yose akanzigiriza. Ntiyamaze iminsi yose akagira iki? Akanzigiriza. Ntiyamaze iminsi yose akagira iki? Akanzigiriza. Mabwira ikintu kimwe, nubwo Imana itandukanye n'umucamanza ariko nuko Imana hari igihe imera gutyo nyene. Iyo twama imbere yayo bati ndi wawundi nyene ndagarutse, sinzokwigira ndambirwa no kubwira ikibakiye umutima wanyu kumwe kwa Hana ugasirika imati cyawe ku gicaniro. N'Imana avuga ati uyu muntu ntamukoreye ibi ariko aransaba, sinzokwigira ndamuronka n'amahoro. Muremere kubuza amahoro Imana. Amen, amen. Umviriza munsi rero kuri 6 ngo kandi umwami Yesu aravuga ati Yesu aravuga ati nimwumve ivyo uyo mucamanza agabitanya yavuze. Nimwumve ivyo umucamanza agabitanya yavuze. None mbega Imana nizocira abo yatoranije urubanza rubakiza bayiborogera ku murango no mwijoro nahi batevya. Imana hezegera navuze amen kuri aka kantu ka nyuma. Kuvya mbere mbega Imana yo ntizotunganiriza abayiborogera aho ni amen. Mwaraka numase yavuga ngo nahi batevya naho tevya naho ibatevya. Hano ufise abantu benshi yatebeje ariko nahi gutevya izo gucira urubanza rugukiza izo gutunganiriza. Mpamene ya muri cyo kibanza yaririndiye kudressa igicanira imbere yayo. Nahi batevya ngo nimumve ivyo umucamanza agabitanya yavuze. Mbega Imana yo mwijuru. Wow. Mbega Imana izokiza izotabara izogira neza bande sabari bo bose. Sabari bo bose. Sabari bo bose. Mabwira ikintu kimwe. Abana b'Imana badaca mu bibazo kubwanje n'inzoya mu gakiza. Kuko umwana nk'umwana wiwanje nta kibazo yifitiye. Je nimba no hangayika niyumvira yo pampese yaheze yo amata yaheze yo basha ejo yo ishuri giye guta wewe nta wasi wa ararindiriye gusa ibyo ndamuhagasha yigira ngo no mupebe muri ko munanyumva mugabe utanguye gukura ibintu birahinduka ibiharuro biragwira amasacrifice akagwira ndimosha sinimosha hamwe no kwimosha mwijoro birashaka kugenda ukuntu ya telefone ni nziza ya mbwa hamwe no yigora mana yanje none ni forme y'umwana murabona rero babwire rimwe na rimwe no gushimana iyo muri ko masha mu bihe nk'ibi nyene bikomeye kuko birekana kamwe ko mukuze
muratanguye kuba abantu nyene batangura guhandaringa ibintu ku managing ibintu rero birivuze ngo abayiborogera byari ni bande bakeneye kwishurwa n'Imana muri kino kibanza ibiganza byayo dusaba gukora iki haleluya bega mwabonye katavuze ngo abayisenga ku murango no mwijoro mwabonye ko batavuze gusenga bavuze kugira iki hari abantu bashaka kunyumvisha ingene baboroga ninde yoboroga nimuboroge twumva ingene baboroga basigiru kimwe listen mbega mu maborogo harimo amajambo gusa harimo melody haleluya harimo melody gusa nta jambo ririmo ibi nivyo byabaye kuri Hana arageze ahantu ku gicaniro amajambo akama birivuga ngo atangura kugira kubobagura iminwa nico catumye Eli aza akamubwira atari kwa mugore saa 3 z'agatondo vraiment nawewe mu gatondo tugiye amata y'uwo mwana waro wa Pastor Lopez haje umuntu aburewe umumama ijisho ryavuyeyo ngira nindarane ntumbaze arabanywa inzoga zidahiye zikabahiramo akaborega nk'iminsi nk'itatu gusa ya minsi inzoga izo biri kirashi kamuhiramo akaguma aborewe uyu mama araza yo mushinga nawe witeka n'urujwi rwaragiye ndamwite yarafise uwo mufuke numva reka ngo ndashonje basi nabaza nakajana ngigitumbura boje namera nifise uwo mwanya ko ntwa turi mu modoka yiwanje hamache moto aramuhaye ngasha namubwira nti mbwa Mary wache pombe ngo kabisa ruka vyumva hari mu gatondo Eli yitegereje Hana yabona ameze nk'umugore twahuye mu gatondo kuri Salamu abati oya nawe ntari karasenga umuntu asenga agira go tungarageza ahantu agumagira aboro ati no umuntu yaborewe abwa tuzogeze ryariko fino zaza ya masaha aramubwira sinaborewe nariko ngira iki nariko ndagira iki yavuze ngo nako ndasenga mbabwire ku gicaniro turarengana etape yo gusenga tukaja kuri etape yo kuboroga no kujojera amajoro abantu bakabamba muri cyo kibanza amajambo kamangana uzorabye umuntu abaye agizame emotion menshi amajambo siyaza hazi indi reaction yindi n'ikindi kintu cy'ikiburu kindi kimuvamo nawe utazi Muretse na mpemu Imana mu kudusenga reka senga rero ngo uko niko na mpemu adusengera mu ntege ko utazi ngene dukwiye gusenga ngo yadusengera agira iki amasengesho mpemu w'Imana nukuniha ngo aratunihira iminiho Tumani majambo haro n'urugezo rw'imineho hari umuntu abakiniha bikiri hasi hari no handi umuntu agera ahantu akaniha biri original Haleluya uko niko twubaka ibicaniro nimukene kimana kugendera shika niko ni Imana Kwimunani ngo ndababwira yuko izoro bacira vuba ngo ndababwira yuko izoro bacira vuba kare bavuze ngo iradutevye mugabo tuyiborogeye bavuze ngo izoshigira iki izocira ducira bumwe biva kuguteba bikaja kunyaruka kubera iki igicano ca active speed yo gukora kw'Imana ku buzima bwawe